rero ndiko ndakuraba sheri wowe uri mu bantu bahezagiwe n'Imana kandi ndiko ndareba mu muryango w'iwanyu wose mu bavukana canke ba nyoko canke baso ofete mu muryango w'iwanyu wose biraboneka ko ari wewe waremwe kuwa mbere. Ati pourquoi? Parce que urabona nta muntu muri ko muraganira dufate atwenze ubona atwenze umwitegereje neza mu kanwa ugacibona umva uwo muntu aba yaremwe nko kuwa gatanu canke kuwa gatandatu urumva mu mpera y'indwi aho Imana iba yarushe kameme. Hari gihe rero umuntu tusanga yaremye n'ico gihe Imana iri kirashira ama PS mu muntu sivyo tusanga iPS y'iginyo Imana yari yarushe ikirigereka hejuru y'irindi. Hari umuntu twenguka mengo mu kanwa hapanze amatafari kumbe namenyo kandi rero wewe urabona ahubwo we ndiyumvira wogiki wogamate unako wogamata cyumvira ukuntu woga bikancanga kandi ikindi nacyo urazi ko ari umuntu wa mbere ufise inzobe kwisi y'Imana ceri uri inzobe ico bita inzobe abantu rero mukoga ubona ateruye indobo yose yuzuye amazi atwaye muri dushe mukoga rero usanga ayora yimenako nyamba guciye ko agiye muri dushe nyuma y'amasegonde 30 canke umunota naravuye muri dushe warahejeje. Can you imagine? Ariko wowe biraboneka ko uvuze ati reka mfate umwanya wo koga uraja muri piscine kagarama ukagira ati ukaba ufise ico bita mu gifaransa la durée du parcours. Okay, uvuga ati jewe umwanya uno ndaza kuva ugacuva nyene n'umubiri unyerera nuduhere twavuye. Imagine ubu ntanagahere nakamwe ufise mu maso urabona n'iminwa ntisa wo hejuru n'uwo hasi ntisa byose gute ntibitegerezwa gusa ndakubwiye iyo turi kumwe mwibarabara mbanumva nyene. Hari gihe umuntu atembera ukame uramaze kubona sheri iyo umuntu ashonje hari gihe ushonje uguma wumvira ubunona ngo Imana ikoroye isafuriya yuzuye umuceri umva kubera bashonje aca yiyumvira buryo umuntu ashonje arota ari karaje sheri. Ariko we turi kumwe mba mbona nyene turi muri Eden mwijuru Eden y'abantu babiri uri imagine ivyo bintu. My Robinho, my one night, my beautiful office amaso kapusume ngo namagororo hamagorori yerade uyabonye ukiyumvira ngo ninza hawe sheri office amaso mengo namagororo ufise amatwi nayo umengo na maikutea yayandi urana apana bumwe binjiza mu matwi amye bambara nkuku kabisa ajya maikutea ufise amatwi rero neza na forme umengo nyene najya maikutea amaguru nayo urumva aragoroye amaguru yawe shiri ntafise imfundiko umengo najya amapoto y'amatara amaguru ya kwa ajya amapoto y'amatara urabona yuko ni maremare kandi aragororotse neza. Rero umukobwa sheri usanga afise amaguru ariko n'amafundiko siko ukibaza ngo nibivyimba agwaye ndara amafundiko siko ako ufise amaguru agoroye hariho nibibi kandi ibi bihari bisabwa umuntu abivuge. Sheri jiyonje ngaha kenshi hari ikintu kimbabaza kandi kigatuma mba numva umengo je noheba kuza ngaha mugabo nibutse kuri wakumoye wa mutima nkavuga reka sheri your brother musaza wawe kweri jewe sheri aransesema reba ingene umeze nimwe nakunda kubarira wowe rabi ingene uremye uwo kuwa mbere ariko ujya umusaza wawe rero jewe ndamwana sheri nyimba hari ikibazo cy'irasiyo ngaha urambwira nze nongere zirasiyo muze murakagaburira nako gaze karafungura nako urabe ko kotora kabiri jewe
jewe sheri niko meze burya Imana yaranteguye indemera n'ibifungurwa hamasheri uravye nawe musaza wawe azongwara ingwara bita ophthalmologue ni ingwara ifata abantu badafungura. Keti wari canke n'inzara ikira kuvugisha hageze ikiganiro cy'abantu bakuze injira mu nzu ko kwikiriye bro nyene man amajambo wavuze yose nayumvise sana ariko ndavuganye n'ukuntu sister wawe abayeho neza ariko ndavuga ukuntu sister wawe umufashe neza hajya abagabo murakora hajya abavyeyi bawe burya bamugusigiye kugira ngo abari umukurikirana kandi uri kuri abikora iragi ry'abavyeyi banyu uri kuri arikurikiza uje nyine ugomba kumubera nyina ugomba kumubera se ugomba kumubera mwene wabo ukagomba kumubera umugabo umugabo ntiwo mubera umugabo gusa nyine ugomba kumurera nyine nk'umuvyeyi wiwe rero shaka kumwibagiza sister wawe bro ibibazo mwagize numva n'agahinda kiki ngesiye